Uya kuri umustar uri mwibarabara ukavuga uti bakakuraba apo ibyo ntibirashiki akunda baba abandi barabara reka kwigirisha bavuga ati sinzosohogera muri bus ubu no gufata taxi rero baza ko ufata ikijanye n'ihera office niyo tutangura kwiparatura ujyamadeni ujideni ngo wambara ibirenze dutanga ushobora utangure kuja kuvuga ngo simvayuraho bimwe ndakuvuga ngo gufekinga ubuzima fopa abagenzi bawe babashina ndagusavye ubaramutse canke ugira icuragiye mu gishina kubaramutsa nibaza ko tubaramutsa kwa kundi nyene mwese dusanzwe tuzi umuntu avuze igishino ugira icuragiye attention bazima yamaze ntari reka sinisarishe nacho wibuka vai ndacibuka ndashoboka ni how ndakujya nawe ni hasi ntumikora mutse ugira icuragiye omeni how hari indirimbo ya Benturo iherutse gusohoka ai sinzi ko mwe mona walda bashamo no wavyakiriye gute nka wewe umugenzi wiwe urakoze ukambwira vraiment personnellement wasirimbye ndirimbo ntituzinanye mugabo singire mvuga amajambo menshi mugabo en tant que fille et en tant que artiste burundaise kaka no siko vraiment en tout cas vraiment moi j'ai vraiment pas aimé personnellement numvumenga d'abord ubucinyije genre féminin ubucinyije yaramurengeye akarimba lui il a vraiment mal agi je sais pas icyamutumye ashobora kuba yari yashatse iyo buzz nyene mugabo numvumenga ro buzz ushobora kuronka utarenze guca ku wundi kandi no kumwicira ushobora kumwicira carrière abavyeyi bashobora kubona ijya nuza bakavuga ati umwana wacu yahinduye iyo tumasabana ikigongo vraiment canke ça ni ikintu ubusa bw'umuntu ni ikintu kiri hejuru cyane et en plus ibaze iyo bari we yabigiriye wari gufata ingingiye Hello guys, mumeze gute murakomeye je meze neza nko mibona naho atari neza cyane ariko ndetse ngushima Imana ndabutse kuri micro ni Angela nkunda behind camera Juma Just nko mubimenyereye umutipe akora ibintu amasanamu asa neza ifo kumuha respect vraiment ku kazi kiwe bro reka rero ndabaye kazi mu kiganiro cacu nko mumenyereye twamenye ko tuza turabazanira amatana atandukanye ahana hari abakobwa canke abahungu kugira ngo mumenye mu Burundi impano zihari ko zikoreshwa ingorane canke avantage bafise mu kazi kabo reka mpekaze umutumire wacu canke wiwanyu mukunda cane kandi musanze mumenyereye atari cane gose reka ndamuramutse n'amahoro ego n'amahoro meze neza ndashimye nkuko mubona ni Vanya Ice mukaba muzi ku ndirimbo ziwe zitandukanye harimo n'izo zavugije abantu benshi ku ruhande rucanke rw'iriyanye reka ndongere ndamubwira ngo merci beaucoup kubona waduhaye akanya mwakoze cyane kuntumira kubera yavye byinshi guys afise ibintu byinshi akora ariko yavuze ati reka ndabaha akanya kugira ngo tuganire aganire n'abakunzi biwe canke abakunzi bacu muri rusange icambere na mbere reka ndakubaze kabazo k'amatsiko nikihe kintu cagutumye kwinjira muri industry ya music bibaza ko ngo nayisanzwe ndirimba mu makaraoke donc nibaza ko nibajije ikibazo cyane cya kwikina mu ndirimbo z'abandi why ntogerageze je personnellement vraiment nayo nshobora kubandanya muri izo za karaoke muganira n'usaba abantu benshi bampushinga cyane kumbwira ati kora indirimbo yawe pima urabe timbirako nk'abaraba ego avant utaraja muri karaoke wabifata gute canke nararirimba muri chorale kuri Saint Esprit hama nibaza yuko kuva ushoboye kuronka umwanya wo kugira amakaraoke naciye ntangura amakaraoke wari usanzwe ubikunda muri make cyane vraiment uracaririmba muri chorale canke benshi bacabiva chorale sinayihevye kubera nigenda bangira amakaraoke mbere yuko ngenda kwiga nari nsanzwe ndabifatikanya vraiment nahise umwanya wa chorale nkagira n'umwanya wa karaoke muri arena ariko après maze kuja kwiga nagarutse nyene umwanya wa chorale nasanze d'abord nashikiye kandi muri band ya arena hama yakora plus amasaha nahora imisa yanje aho riberako ya dimanche donc byaca bingora ca ndahindura amasaha y'imisa
sinahevye imisi nahinduye amasaha y'imisi mbona ko hari bigiriyemo muganda cabakunda cyane abo twaririmba hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo uravye kenshi umuntu umuririmbyi akiri mutoyi canke atariyumvira kuja muri industry abigire nk'umwuga usanga kenshi aririmba mu makohare amasande yatangwa akiri umwana mu masande ariko benshi baca bavuga ati ivyo bintu birabatwara umwanya ugasanga arahevye ko hari ibintu vy'Imana ntakiraba kweri ki wahisemo guheba guheba muri iyo sense uko ntahura nabi gutahura yuko umuntu akiri mutonye canke agira iki aja muri chorale ni kubera ntushobora guhera muri izo utegerezwa kugira base kandi chorale iraforja ijwi ryawe ni nayo ikumenyesha kuririmba neza upa uririmba abarundi twese n'uririmba solo nugira ikibaye different hama Imana je me dis yuko iragushira kuri level yindi yo hejuru rero ivyo bintu bibiri nubuhevye gusenga nubuhevye kuririmbira Imana mugabo ni plus yuko wa mwanya let's say nk'ivyo nakonda kugira je nka chorale narindi ngo twagira répétition 2 fois la semaine tukaje turirimba n'ama engagement samedi dimanche donc iyo misi bazi kubine umaze kwinjira muri monde yindi apana kuvyita industry comme tel umaze kwinjira nko mu bakaraoke usizindi 2 fois la semaine zo kugira practice ukagira indi 2 fois yukuja kuririmba ibaye iminsi 8 ubishobora gute utabuka kandi urumva uko ukura ifo kutangura kumenya inzira wofata chorale sinayihevye chorale ndabakunda n'abantu tunabonana bon c'est vrai sinkijayo ubundi ndi babashigikira de l'extérieur kandi baza ko nabo nyene bandyohererewe ku ntambwe mba ndiko arabitahura uko cankuri ariko araguhaye umuco kubwiwe kuko avyumva ntihevye ko hacanke abantu bakunda urazi ko bibihari yego ndavyumva yego nike kintu wari witeze gukura muri music industry music wasanze umengo vyarahindutse ko ari wavyiteze suko bisanze n'ambeshe ntagihari je sinibaza ko ninjiyemwo niteze ibintu vyinshi mais je dirais peut-être yuko uba wibaza yuko en fonction ya talent yawe canke kuronka abagufasha benshi ushobora kuvuga uti kumbure biroroshe ariko ugasanga birakomeye yego donc ushobora gutangura uvuga ati ndafise base en tout cas ngira bizonyorohera gushika imbere ugasanga no c'est pas le talent ikenewe gusa harakenewe kumenya yuko ugira uvugana bujahit kugira ushobore kuvuzwa uvugana donc urumva usanga après hari utuntu twinshi bon sinuvuga ngo ikimenyane canke iki talent si yonyene en fait utegerezwa gukora utegerezwa kwamizako ahandi hari uba wibaza ati nsohoye imigatoka ndashobora kuba ndayirirwa ko umwaka wose mugabo cyasubira akakwibagira yewe si ushobora gusohorera indirimbo rimwe n'uwundi adafise talent wari ufise ugasanga gwiramenyekanye gose gusumba aba yakoze gose gusumba cyangwa asanga afite ubufasha bwinshi donc nta kintu kimwe coroshe muri iyo industry nkuko mubivuga haraba ibira bakibaza ngo nugufa kugira ngo wa nta kintu coroshe siko bimeze biragoye cyane Vanya reka ndakubaze watangwe kuririmba kera wabitubwiye amakava waragira amakava indirimbo z'abandi ariko uravuga uti reka nimbe angaje nanje nkore nka jewe Vanya Ice nka jewe nyene ku giti ciwanje indirimbo maze gukora uri wenyene indirimbo bavuga ati yagupfunshinze cyane kurusha izindi Doucement ni imaze umwanya muremure Doucement nayikoranye na DJ Paulin et aussi DJ Paulin c'est quelqu'un qui est déjà connu hano donc yaramfashije vraiment ko iyo ndirimbo ko yiteze ko yakigwa n'abantu warabaye yakigwa n'abantu neza cyane peut-être novuga nti ama views ifise ni make peut-être mugabo c'était igikorwa canje cambere si make vraiment gusa qualité numva umenga qualité de la chanson ni nous atari kwiyemera numva indirimbo yaryoshe cyane vraiment mugani style itamenyerewe nagize style campa itamenyerewe ahandi hose irakundwa cyane. Donc je dirais que indirimbo namenyekaniye ko en tant que Vanya Ice ariyo onye kuko niyo nahereye ko mbo watanguye neza nka wewe urabishima cyane. Ndabishima vraiment sinidoga natanguye neza hanyuma ukurikiza ihera yakiriwe neza gusoma ko ntari ndavyiteze aya ma interview yose ndayagize ubu mbere mwese ntimwanyikojeje je blague
Mbwa quand même Yego. indirimbo ya kabiri nayo nyene yakiri j'espère ko iya gatatu izoba foi izo zindi zose Foi. yego hari abantu benshi bavuze cyane ku isonga yawe ihera ngo ni umunyamwaro kubanza abanyamwaro ngo ni umunyamwaro nka jewe hari abagenzi fise bava imwaro abavyeyi babo bava imwaro canke ari abanyamwaro nkuko apana abanyamwaro bakunda amafaranga nkuko babimenyera ariko bava imwaro ndabona amasitati yabo bose ni Vanya ndavuga ati rero akoze ku banyamwaro bonyene umengo sinzi warabavugiye oya n'abandi je hariho benshi nzi vraiment atava imwaro bavuze ati sha abanyamwaro bavugiye nta muntu yakwise ko umunyamwaro barabimbaza cane mugabo sindi umunyamwaro sindabanka abanyamwaro ariko nabo nyene barayakorera kugira bayaronke mbwa sindi umunyamwaro et aussi sinabavugiye particulièrement ni dusanzwe tukaza bakanavuga ngo abanyamwaro bakunda amahera ashatse kuvuga nti abanyamwaro barababeshera ko twese na jewe ntava imwaro ndayakunda donc numva umenga ni indirimbo ikora ku munyamwaro uwari we wese ku munyabujumbura ku muntu uzi yakwera twese nabo bandi bujumbura nabavugiye ko bayarondera yego nike kintu ukunze kubona muri industry ya music kitaguhimbara canke kitagushika ku mutima je simaze mu mwanya muremure donc hari byinshi umwanya umaze gushika hari byinshi narabona vraiment ninakibona neza igihambaye gose nzokubwira muno mwanya nakidagutsitaza gutsitara no wambeshe kuko simva kure mbwira mugabo reka nakucije amajambo menshi hari indirimbo ya Benturo iherutse gusohoka sinzi ko mwana Walda bashamo no wavyakiriye gute nka wewe umugenzi wiwe urakoze ukambwira vraiment personnellement wasrinvije indirimbo ntituzinanye mugabo singire mvuga amajambo menshi mugabo en tant que fille et en tant que artiste burundaise kakano siko vraiment kuko d'abord tu sais pas comment la communauté burundaise iza kwakira ico kintu kuko yarakwiye d'abord kuba yamubajije ndashobora kugira ibi c'est sûr yari kwanga mugabo arashobora kuba ari canke bayivuganye neza mu image araniable akagira image itotse isa neza ijanye na personnalité ya Mona Walda ni umuntu c'est une personne influente mu Burundi urashobora kwica image yiwe d'un claquement de doigts en tout cas vraiment moi j'ai vraiment pas aimé personnellement numva umenga d'abord ubucinyije genre féminin ubucinyije yaramurengeye akarimba lui il a vraiment mal agi je sais pas icyamutunyagiye ashobora kuba yari yashatse iyo buzz nyene mbwa numva umenga ariho buzz ushobora kurango utarenze guca ku wundi kandi no kumwicira ushobora kumwicira carrière abavyeyi be bashobora kubona ijya nuza bakavuga ati umwana wacu yahinduye aussi namba yaragira aje gusaba muri Brarudi kuronka iki niki bashobora kubona ajya ama image n'abantu bake bazotahura ko biri falsifié. Moi j'ai pas nivyo nariko ndakubaza rero muri industry niki industry bijya natsitaye gose nubwo bitashikiye jewe vraiment Mona encore naramwandikiye no kuri Instagram et aussi je suis vraiment de tout cœur avec toi kandi désolé vraiment ko bintu vyagushikiye mais je me dis kurya azosabiki azomugira icyamutumye abikora hama anamusaba ikigongo merutse kumva ngo yarafashwe iyo tumasaba ikigongo vraiment canke ça ni ikintu ubusa bw'umuntu ni ikintu kiri hejuru cyane et en plus ibaze iyo abari we yabigiriye wari gufata ingingiye reka Imana irakoze cyane ko atari yabigiriye yego vraiment ko wari kuko ni vie personnelle y'umuntu ubugiyemo kandi oya birababaje yabigiriye wese ko c'est une personne influente akayimage uzi umuntu ibintu by'abasani cyangwa akanukose ugira gatahurwa kandi gatahurwa nk'uko utari ubishaka ntaje nuko nyataco bintu n'ibyo by'abanyamwaro ubwo umuntu yari kubitahura ukundi kuntu akabica wiyumvira rero bafashe video bakakwegeka ko ninda bamugiriye nabi vraiment tuka iramaraje cyane gose umva warabigaye muri make kandi nabisuzuguye gose tu peux percer dans la musique tu peux percer mu Burundi utarinzi urakorera ko ku muntu non si vyiza cyane vraiment et aussi urakoze kucubinyibutsa kuri ka journaliste bacu mu Burundi mu kugira ikiganiro kigire buzz canke iki bahindura ibintu umuntu yavuze genre nko kuri ngo titre c'est vrai ni buzz vraiment jabo tumaze kuvugana hari nkwanditse ngo Vanya AS ngo na mail ngo aho tubwira ko ngene ngo bagwanira Bface na mail chama jine ndakubaza
ariko sha mu byo twazi byose ni byo ndamutahura kuri saa n'akazi c'est vrai kugira umuntu akiraba avuga ati ndakeneye kurabika ariko donc nta muntu yokomera kuja kurabika ikiganiro nakoze atanize kumva yuko nagwaniye umugabo n'uwundi abantu turagoye mu Burundi bwacu turi mu Burundi wibuke ikibi rero cyo mu Burundi nuko tubanza kwimenyereza ariko tegereza guma tuvuga ngo turi mu Burundi faut guchanger ikintu gihinduka ariko uvyemeye kushaka guhinduka utanguye uvuga ati turi mu Burundi bibiremeye turi mu Burundi bibiremewe turi mu Burundi faut kugira nshobore gutera imbere ntegerezwa gukora ibi ntegerezwa gutagateka kanje ko turi mu Burundi naho turiko turaje naho tuvuye naho turiko turaje Nubikunda rero oya vraiment je navyo nshigikiye CK professional niwe editing ibiganiro uze kuraba ibintu bimworohereza no David bacavuga ati uyu umwe yavuga ati abajournaliste bakora oya tukararaba nawe nyene ntababaza kwibaza mais le mieux serait ko mugira umuntu basati tuza kwandika iki niki kuko ni nkuko nka Bface niba afise umukunzi wiwe ashobora kuba atarasoma n'ikiganiro abonye ngo abagwanire ntuzenye bishobora kugabanya nk'ubugenzi mfitaniye nawe canke iki twebwe atakindi twari ko turarondera umundi yari karondera ama views fo kubaza ikintu naje karakantu ushobora kumbwira ati okay pfa gushirako nakibazo nivyagira ico pfa gushira ariko mwanze kubivugana bakunzi ba Buja TV yari Ice Vanya umukunzi wanyu mukunda cyane bavuze ko abanyamwaro yabavugiye ariko murakwiye kumusupportinga ntibiherere ku mastati ariko akeneye support sivyo c'est ça ndagushigikiye cyane akeneye support Vanya ni kintu urakura mu muziki mu mwanya umazemo uvuga uti wow muri karaoke cyane mvuge mu kuba Vanya Ice ubu uri umustar sinzi kuzemera je navyo nemera tuzemera ariko mwanya sindabishikira nzobishikira munga sindabishikira tant que ngifise kakazina ka upcoming naho ndashika warubatse inzira ndabikubwiye bica bifasha kwege en fait tant que ntarashika kuco nshaka gushikako ndakora cyane ubwo ndagishikiye niba tangwa kuzurambwira mu mutwe ngo ndumustar nangura kuvyumva cyane reka gukora kandi ndabishikiye uri mwibarabara ukavuga uti bakakuraba apo ibyo ni birashiki ndababa abandi barabara reka kwigirisha nukuri peut-être ndashobora guhura n'umuntu akambwira nk'undi nk'ahantu dufate nk'ubu twicaye kuri Safi Beach bon ndako batari bahamenye nkahura n'umuntu agacambwira cyo ni wari ibya ndirimbo y'amahe korumenga ni watanze wirorera nta kintu wahora ukora kare nkawe wenyene ariko kubera ubunye kumbura abantu baranzi wahevye ntibaramenya kuri gushika gushike kuri iyo stade nike kintu wifuza guheba kumbure urashaka kujya akantu mwibarabara kuvuga uti ibi nibisanzwe ndiko sinsanzwe ndabikunda ivyo donc ndabambesha sindi nko mu modoka y'umuntu canke iki ubwo ndiko ndatambuka mwibarabara musani ni gake vraiment ndabikora nico ituma nkunda ko vie privée na vie y'ubwo busani muvuga biba séparé comme ça sinca mpinduka mvume ndi Vanya uko meze Vanya Ice na Vanya badahinduka nta bintu nahora nkora mu kinyegerezo ngire ngo mvuge ngo hari abavuga ati sinzosogira muri bus ubu no gufata taxi rero baza gufata ikijanye n'ihera office nico utangura kwiparatura ujyideni ngo wambara ibirenze ibyo utangura ushobora utangure kuja kuvuga ngo simvayura aho mvayura kuvuga ngo gufekinga ubuzima faut pas je numva umenga nico kintu ca mbere kiryoshe cuko ugenda step by step urabona aho wavuye naho ugeze donc je waho ngeze ndahabona ifata ukutari oya vraiment tuzohura nice mwibarabara ndi kumwe n'abagenzi namba nahora hari uduhuzu ngurira mwibarabara zotugura n'ubu ko sindagira inoti y'akaje kuguma ngurira muri H&M ninayishikira nayo nzobashimira ndababwira ati muntu ukiri kuragurira kuri anahara urashaka kuzotera imbere je veux pas gufekinga ubuzima vraiment Vanya rero mu buzima bwiwe yarize sinzi ko n'umukuru araciga kandi yarize no mu gihugu c'Ubushinwa kumbura ufisa abakunzi abagenzi bawe b'Abashinwa ndagusavye ubaramutse canke ugira ico babwiye mu Gishinwa kubaramutsa nibaza ko tubaramutsa kwa kundi nyene mwese dusanzwe tuzi umuntu avuze Igishinwa ugira ico babwiye attention bazima amazina ari reka sinisarishe nacho wibuka vai ndacibuka ndashobora ni how ndikujya nawe ntumikora mu gira ico babwiye omeni how
yesuwe umengo ubishizemo inzigo oya vraiment niga nikora mwebwe mufise mwaramutse mwebwe akari common hose ni hao kandi urumva nawe ukavuga ni hao yego baguzi ba Buja Hit TV yari yaje iranguna nize ko biriko muraryoga n'ibiganiro byacu ni bon kumbura hari utuntu waje usanga mu muziki tuko tuvuga kaya y'umuziki gusa private life sinkunda kuvyinjiramo sinibaza ko nabikora mu muziki kumbura hari ibintu wabona utarabavanya star nkuko uri ubunye wifuza ko gihinduka winjiriyemwo usanga cahindutse kumbure utarahindura wifuza guhindura niki kote femine reka nsubiremo nikiye kintu wabona muri music wifuze ko gihinduka kumbure winjiyemo kitarahinduka wifuze ko gihinduka bon ok généralisant ntitudoma kuri utoki cyane tubwire iki ni plus que muri carrière y'umuziki kandi si mu Burundi gusa je me dis umenga umukobwa utegerezwa guprova like you have to prove byinshi cyane gusumba abandi hama aho uca hose hari ababa bagukeneye ikindi gisumba iyo talent yawe donc ico nifuza ko cohinduka ni plus ko umuntu araba talent y'umuntu no kwifuza kumuteza imbere atarindiriye quelque chose en retour umva talent nyene mukorere kuri ico gikorwa c'umuntu mukorere ku byashoboye utarinze kwiyumvira ngo aprenda ego c'est vrai win-win ni nziza kuvuga ati uramfashije hama nina nunguka nanje urashaka ndaguterere canke ngirike là je suis d'accord muga sens yinduri ndiko ndayivuga mu ni baza kwitanga donc ico nico nshaka guhagarara pana ko uvuga ngo si tu produis umuntu kugira gufasha tegerezwa kugira ikini oya ndagutahura nkawe uri umukobwa kandi yagoye vraiment nizo challenge muhura nazo ni nini ya cyane mais aussi numva umenga no mu Burundi turashaka kuzigira gose kwera on parle plus y'ibintu bibi bishikira abakobwa gusa je nka ma interview maze gukora no n'abandi nayo babwiye ejo bakubwira ngo umva uzoba ngo abakobwa ngo tubamenyereye ngo atabubandanya c'est-à-dire ko atakina kimwe ciza kindi ushobora kumbaza ni ubona en tant que umukobwa nawe uzogira nk'ibi vyizu yagize ikintu mwese mutegereza kuraba ikintu cabaye negatif canke iki ucugishira ku bakobwa ucugishira ku ntuzeye no nibaza ko plus ko tuvuga ko mu Burundi atabakobwa benshi baririmba dusanzwe dufise tubatera intege kandi tubabungabunge baguzi ba Buja Hit umuntu yifuza kumushigikira canke kumuteza imbere guteza imbere igihugu basha Sivania canke nde n'igihugu nimba ushaka ko gitera imbere ifo kuba supportinga mu buryo ubu canke buriye kuri talent yiwe ndasubiyemo kuri talent yiwe uje nimba ari kuri YouTube uja ufite utumega twawe muteza imbere mu gusubscribinga canke mu kulikinga commentaire sinzi kudisoma cyane ugakomanta nimba ari cyahindura nimba ari cyongeramo ni ibintu bisanzwe kandi barabimenyereye cyane reka sinzi ko hari akandi kabazo wari witeze ko ndakubaza oya je ubazo bwose ndabwakira donc nditegura kumbwira nakira ivyo uza kumbaza donc numva byose utaciye reka ndabashimire cyane ndabwiye ko ndabakunda nongeye ndagushimira nongeye subire kandi ndagushimire kuko ngene twavuganye neza canke twagaririye ku mwanya wawe kandi ahanini ndasurinye merci kwa namwantumiye baguza Buja Hit yari Angela Nkunda avec Vanya Ice subscribe share comment kuri twese Buja Hit na Vanya Ice turabakunda cyane yego merci beaucoup ciao ciao